Muri iyo nama y'imisi 3 abaserukira ibimenyesha makuru bitandukanye barakarihirijwe ubumenyi kubijanye n'amatati, ubwoko bwayo, ibiyatera, gutatura amatati bidaciye mu ngimba, ibijanye n'ibihuha hamwe n'inyifato abamenyesha makuru bogira mu gihe c'amatora n'amategeko ajanye n'ikiringo c'amatora yimirije mu gihugu. Intumbero nyamukuru y'izo nyigisho zatunganijwe n'ishirahamwe Ntabariza gishinze kwitaho abanyororo hamwe no kwifadikanya n'imiryango yabo, kukaba kwarugukinga indiyane n'amatati byo kwaduka mu gihe c'amatora yimirije, gutyo ibitigiri by'abanyororo nibiheze ngo bibe umurengera mu busho. Mu kwitegurira amatora rero meza, nico gituma mubona twatangiranye na mwebwe, tukaba tubizere ko ku mwimbu, ariko kandi tukasaba n'abajejwe kuzoyahagarikira habo mu Gwiseni ko vy'ukuri igihe ho kwaduka amatata ya cangwa ariya bazoyatature bataravye umwana n'ikinono. Inyuma y'izo nyigisho umukuru w'ishirahamwe Ntabariza yamenyesheje ko ashimishwa n'ingene iryo shirahamwe rikorana neza n'ubushikiranganje bujejwe ubutungane hamwe n'umushikiriza manza mukuru wa Republika. Twagira ubwa mbere dushimire umushikiranganje w'ubutungane n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika vy'ukuri kwico kibazo c'abanyororo bacitwararitse. Jean-Marie Nshimirimana akizeza abarundi ko mu mpera z'umwaka hazoba hamaze kurekugwa abanyororo batari bake.